uhoraho ari hejuru y'amahanga. Cumi aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntutinye kuko uhoraho ari kumwe nawe. Ntutinye kuko uhoraho aragufumbatiye. Ntutinye uhoraho akugira ngo imisozi Yerusalemu ikikijwe n'uhoraho niko uhoraho akikije abantu biwe. Ndakubwira ngo ntutinye kuri uno mugoroba. Sinzi aho ugeze n'ibyo urimo, ariko ndakubwira ngo ntutinye. Iri jambo ry'Imana ugomba kuryizera. Umviriza ijambo yakubwiye ngo ntutinye. Imana ihabwa icyubahiro kuko ndi Imana yawe. Niwe ariko aravuga. Icya kabiri ngo nzogukomeza. Icya gatatu ngo nzogutabara. Icya kane ngo mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'intsinzi. Ntutinye, ntutinye. Birashoboka ko uraba imbere ukabona ibigutera ubwoba, ariko Imana iravuze ngo ntutinye. N'umwizigirwa ibyo yavuze agomba kubishitsa. Naho inyanja, imisozi byuzuye ingunza, icyo Imana yavuze kigomba gushika mu izina rya Yesu. Byose nta na kimwe utabona. Umviriza, abakurakiye bose bazoteterwa bamaramari. Wewe humura gusa baache ineza yabo nuko bokizwa bakamenya Imana itabara. Mugabo abakurakiye bose abo bagiye guteterwa vuba 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 vuba. Iri ni ijambo ry'Imana kandi turagize. Nakubwiye ngo n'umugoroba w'ubuhanuzi kuri uno mugoroba.